Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Wema wako ni kila wakati na kila nyakati, hata sasa ni wema. Tunapoimba ni wema, tunapolia ni wema, tunapocheka ni wema, tunapopanda ni mama, tunapovuna ni mama. So wewe ni mwema, umwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema, umwema, wewe ni mwema, Mungu wa baraka. Wewe ni mwema, umwema, wewe ni mwema, nk'uko mubyumva uno munsi muri show yacu y'ijana na rimwe ariyo ya mbere mu kiganiro kigira kabiri mu gice cya kabiri cyo ngahanye muri Tarsis Hope Ministry TV, kuko muraheruka kubona yuko twamaze gukwiza show y'ijana. Rero ubundi dutanguye duharura rimwe, ntimuce mubyibagira, nabibukije gusa ko ari ijana na rimwe, mugabo twatanguye igiharuro kimwe na show y'uno munsi yacu. Nino ndirimbo yacu ya mbere ivuga ati wewe ni mwema, bisigura yuko turicari muri rya mudu nyene yo gushimira Imana ku minsi yose tumaze dukorana tubana neza namwe, kandi namwe murabibona. Nkuko rero mubibona, mikro ya mbere umunsi ni jewe nyene Bebe Bella Gloria, nije tuza kuba turi kumwe. Mugasi nza kuba ndi jenyene, ndaza kuba ndi kumwe na babigeme beza, babakobwa beza bisuku basukuye, murabibona ko nyene nakantu nyene kumutse safi. Kaze muri no show yacu ya mbere. Twaje n'ibirungo bishasha, Kabo karibu urazidandaza. barazikuye ku isoko. Urakoze cyane. Akaderanje manyene hari gihe biba ngombwa ko gacamu kugira ngo namwe mutwenge hamba meze neza. Ndashima Imana, murabibona. Kaze muri no show yacu, mudukurikirane muze kudufasha kugira bya bindi kakaboro. Alinazo karibu. Urakoze, nanjye ndabashimiye cyane, ndanabaha n'ikaze kubana natwe. Nana nawe karibu. Morning. Twaje n'ibirungo bishasha, murumva yuko n'icyongereza kirimo muri no show. Iki gice cyacu cya kabiri tuvuge ko ari episode ya kabiri season ya mbere. Episode ya kabiri season ya mbere ni jewe Bebe Bella twayitanguranye. Rero mube hange, kuko ibintu utaza kubyitondamo turamuhitana. Twatanguranye n'ino ndirimbo ya Bella Combo na Clement uti wewe ni mwema. Reka tuyifilinge dukomeze turyoherwa. Haupimiki kwa majira fulani tu, wema wako ni kila wakati na kila nyakati, hata sasa ni wema. Tunapoimba ni wema, tunapolia ni mwema, tunapocheka ni mwema, tunapopanda ni mwema, tunapovuna ni mwema. So wewe ni mwema, umwema, wewe
na mchanga, siwezi kuhesabu wema wako. Ni kama maji yanayomiminika bila kukoma. Mtu akinge ama asikinge, hayataacha kutoka. Oh, hata sasa ni mwema, tunapoimba ni mwema, tunapolia ni mwema, tunapocheka ni mwema. Wewe ni mwema, wewe ni mwema. Turicari muri rya mundu nyene twatanguranye n'indirimbo wewe ni mwema, turacigina ubuntu bw'Imana nyene ku buzima bwacu, kubona yaradushoboje tukaba tugeze kuri no episode yacu ya kabiri sezo ya mbere. Niko twayise ni filme nimwibaze ko ari za filme ndundi oya, gusa nyene ni filme z'amasho n'amasho yo ngaha nyene iwacu muca mubibona. Tugeze rero muri show ya episode ya mbere, no episode ya kabiri sezo ya mbere muri Tarsis of Ministry TV. Reka tubandanye nino ndirimbo. Ikibazo c'Imana benshi cabananiye, ikibazo c'ugusenga benshi cabananiye, ikibazo c'ukwihangana benshi cabananiye, ikibazo c'urukundo benshi cabananiye, ikibazo c'umubano benshi cabananiye, Hallelujah. Duterure, duterure, duterure umusaraba. Abasenzi duterure, duterure umusaraba. Abarongozi duterure, duterure umusaraba. Abarundi duterure, duterure umusaraba. Abarongoye igihugu cyacu duterure umusaraba. Isi yose duterure, duterure umusaraba. mu gitabo ca Mika ikigabure ca gatandatu Imana ivuga aya majambo ngo yemwe bantu banje nabakoreye iki canke nabagoje iki nimukimbarire, si ivyo gusa. Soma mu gitabo c'Itanguriro
ikigabure cya 19 uhereye ku murongo wa mbere gushitsa 29 urahabona ayo majambo ingene Imana yarambiye Sodomu na Gomora kubw'ubugarariji bwariyo. Yemwe bantu muba mu Burundi muragabe, Imana ntiturandurira igihugu nk'uko yarambiye Sodomu na Gomora. Imana idufashe cyane. amen. ikibazo c'Imana benshi cabananiye, si c'Imana gusa, burya ikibazo si Imana yonyene gusa ikigira, nonga kwa Tarasisi of Ministry TV tora dukora ikibazo Kikatunanira. kikatunanira. Nimba mutubona twebwe turi ngaha nitwe twashoboye kugitora, ari abo byananiye barataha, hariho abananiwe no guterura umusaraba wo kwa Tarasisi. Umusaraba warabaremereye, barata bariruka, turamamutse abashana karabugaruka uti mbiswa da nta magana Urakomeye. ngo tuterure umusaraba basha. Ino ndirimbo Erega hari umusaraba usanga ugoye kuyikorera. n'umusaraba nyabacyuwe n'umusaraba nyabakire ruko amatara yacitse mu ishuri kurikirana atoba yahagaritse. Ali nawe tubwira umusaraba ukunanira murahari wawe nawe urase kuvuga Safi nawe urawufise umusaraba ntihari nawe nabura umusaraba mana yo mu ijuru warakunane ari umusaraba unanirwa umusaraba unanira nk'akarorero uba ukunaniye. none wewe kushaka kuvyumva vyanje nawe vuga kwanza nawe wenda nawe urawufise imisaraba no kunina myinshi Jera mukorera umusaraba kenshi je ukunda kuwutsinda uw'inzara. Asha uw'inzara rero uwo jewe urankubita ukanjyana uca wambara amarori ya Estonia n'amamarabi oya hange uyambara bikanka ushanga mutizi wanje ya Estonia oya aya ahubwo yoca atuma ndibwa gose. gusa nyene baje nukuri nanonye muri no show yacu ya mbere nukuri ibintu ni sawa mugabo ari imisaraba yatunaniye kuyitura ari imisaraba yatunaniye kandi n'ibibazo burya tuguma tubicamwo ntibirahera nukuri kwa Mungu none ko turakiri mu isi kandi no mu minsi iza nyene hari ikindi kibazo kizokorwa ngaha nyene basha tuzoraba bagenga bamwe barataye barumuka baragenda Imana nyene niki turinda reka twikomereze turindire iyo misaraba yacu n'imisaraba turabe ko twoyishira hasi muri Tarasisi of Ministry TV twibereye mu nyishu tuguma duhimbaza gusa kuko turakigina intsinzi y'amasho Mugani wa muririmbyi ngo turi mu nyishu twibereye mu nyishu muri Tarasisi of Ministry turakigina anniversaire yacu abatabikurikiranye n'ukuri mwarahombye twarariye twaranyoye twarahimbye none ntiwari kabo je nariye intango y'uko Safi nawe uraharira kuko none munda naho ntacyo washize nta musosi na rose mana we besha ni bibi muramara nana niba wariye wenyene bitubwiye nana vugisha ukuri nawe ntiwashikiriye tugiye bashe baguha kubera batanze babajije nana nana ngira
je nukuri ahubwo mwaranshutse abanye biboneka ko ari abaroho bashatse byinshi kubera je nari ngwaye umva mwaciye mwikika mukiza nyene ngo arwaye ntajya byaramunaniye nyuma yarariye muri make warariye ntiwahaye yari yiyorobetse twese twarariye oya gusa harya ingabire ya peti yari ivyutse na peti n'ingabire ntabyo mwari muzi yari abatayigira no kugira akayabagu naho nyene n'ingabire yagute nyibutsa ako nibuka yagita ku wewe urakubasora yariko araropora asha yari kararopora niba yari karopora umucanga n'umuropozi ibintu byari fire reka twikomereze nino ndirimbo basha ibintu ni moto reka tumbirize za ngabire rero ziri muri taxi of administrative
Aline, ino ndirimbo mu kirundi isigura iki? iravuga ngo imana ishigwe hejuru yakoze ibyiza. Amen. Mukomera courage. Tutubwira ibyiza nka bitatu Imana imaze kugukorera. mu burebure hariho ibikuri Akumvubwira. babajije mwene byo Okay, icambere yamaye ndashimira Imana kubona bwa uno munsi kwanza nkaba nicaye hano. Igira kabiri ndashimira Imana yaramaye kubyibuha nari nonze. Haleluya. Ndashimira Imana yaramaye inzobe nari nirabura. hanyuma niko Turaba amaboko. Ngo si mukorogo. Uyu None wirabura gute? nije nzi uburyo nari nirabura. Wirabura mu mutima ndiba Canke mu mutima. Ndashimira Imana. Nibishi batarava ruguru no munsi kandi bifuza kugera ibicumbo. Ego. Ndashimira Imana ndi Bujumbura Ndafashije. kwa Trasisi. Ego. Narishimye kweri Kandi na cyane cyane ijambo ry'Imana rivuga ati murinire mu gisagara. kweri ndashimira Imana. Kabo nawe yishimire ndazi yuko washitse mu muji. bo reka banze ntwenge kwanza mubanze mutwenge mwese nimutwenge dabord kwanza kadutwengeje banza mutwenge umwe wese kwabyumva muri jewe ntwenga Twatwe. ngira mugenza watu usa n'Imana basi Sanima. okay icyambere nshima Imana nuko nsa nayo naho nirabura ikindi kigira kabiri nuko vrema yankuye mu ruyigi kanzana mu gisagara Amen. kwisanzu oya aho bita imuriza Imurize. Oya ariho utazi kirundi nganye safi hasubiremo. je numva ngo murizo Sinakubwiye. imuriza panazo ugiye muri zo ucuza kuraba imirizo y'imbere yawe ariko ni imuriza ikindi nacyo kigira kabiri shimira Imana nuko yangize muremure hariho ibikuri ariko nabyo sindabigaye ni urumva iyo Imana itaturema ngo habeho barebare na bagufi ntibyari kuryoha ikindi nacyo shimira Imana nuko yasize yangize umukene hariho ababosi ariho kanyariba Ako kantu karakutse. kandi ntagahari aka kantu ko ngaha aha kamwanya mu giswahili bakita kanyenyi mu kirundi bakita kanyenyi urabona ntwenze aka karashitura abahungu Mana uza nguri mwiza ufise akanyenyi namuze hariya wewe kagiye hepfo nuze hariya nawe uzoza uragashimira rero urumva na nawe kagiye hepfo mugabo je kagiye haruguru urumva nibyo gushimira Imana kumbe rero twebwe tutagafise. namwe mufise ibindi Imana yabahaye Sawa. rero Imana yumve rero ko ndayishimiye ko yampaye akanyenyi ikamu buto buto hariho ababyibushe bikanka ko batambuka ariko je nkaba gato gatera nakamisi nyene ibintu murabona nyene mugani wa aragahungu kapfuye kakunda kuvuga ni fresh kacameni dai murabona ko ibintu ari fresh nuko rero muhezagirwe Safi nawe nzamuka. Nuko nyene gute? None ibyo kabara avuze nawe nibyishimira. urabibona je ni byinshi Nawe urafise akanyenye kuvuga ngo nuko nyene. je ndashima Imana kubera yamaye nyene ngene meze uku nyene amaso nyabashinwa aro mama ndashima Imana yaguhaye agataye aya itaye oya yangize debunene ikibonero cy'ubu Nana nawe. jeho nohera mu gatondo gushaka ku mugoroba bugaca sinobiheza Gusa nyene uranayishimira kubona ufise akanyenye. ko hasi Kandi ukaburi kanyo gato nkawe nyene. ibaza so icambere nishimira nuko Imana yampaye agakiza ku buntu yampaye kuyimenya kandi ndishima cyane ndashimira Imana nta munsi ndari inzara nta munsi ntambara nta munsi ntanwa
uno munsi mpema imwemu uno ku munsi buntu oya riosa utubwiye ko ata munsi uno munsi utanywa. rero jewe nza gutinga iwanyu kugira nwe karibu Apana mugaba amazi. apana amazi nta na kimwe sawa nawe ushaka basket nawe ushaka pasteke ndaguha sinavuze basket aho mvira aha ebana naje wendaza Karibu. aje ndiriya yawe wocuncura basi mwese tumuha kwiwe Singira n'uwanje. uno munsi n'uwiwanje safi azozuhune None kubera ko ushaka nawe nyene ko safi ushaka kugusiga. wenyine je nshaka kubyibuha none yuko ari bunene Oya kandi ubyibuhe kandi batera abatera iguru abantu banini banini bararya ipafu batera je nkaje muto muto yose sha inzu nto ni ubwatsi bwinshi. oya usanga barya abantu bonzuku mu kurya mama ariko twebwe usanga ari oya basha mureke kutumarira ubwenge nta babyibuha duha akajambo nawe atubwire bebe nawe vy'Imana yagukoreye kugira ngo tube yakugiriye neza yaguhaye agashatsi ka John nanjye n'ukuri mvutse ngo ndabivuge ni byinshi cyane kuko iby'Imana ikomeza kudukorera ni byinshi cyane ntabwo twobivuga ngo tubirangize mugabo ndayishimiye nyine kuko yamaye kuyimenya ikama kuyikorera ubunye hariho ahantu hamwe nyine nshika kubera cya cubahiro c'Imana nyene yampaye Pinzaroki. nawe uca ubibona rero nibyo nyine ndayishimiye kandi ndayishimiye no ku bindi komeza gukora nubwo hari byitarakora mugabo ndazi yuko izobikora muri make rero ntiwibagire gushima wa wundi ari hariya diaspora n'umugabo w'umudiaspora utabivuga nubona kabiri kiyo ako kanyuma niko kabiri keza gusa nabyo nyine turabishimira imana kuko yaruguriye amaconnexion ego atari za limited canke ndeyo canke kwa muga nyine turashimira imana uko biri kose kandi ndashimiye kubona tugihumeka je n'umuryango wanje wose nta numwe aratuvamo usibye nyene umwe none kunjaniranya nabajije ikibazo ni ryari biki nzoyora invitation n'ubu mava ndayibaha ndafise anniversaire oya jewe iyo sanze mbayizi je nshaka yayindi yariya muzobimenyesha urakoze amatara yacitse muzobimenyesha muri make rero turiko turashimira imana kandi turanayishimira imana kubona tukiri muri Tarsis of Ministry TV hariho benshi bo mu mativi atandukanye batashoboye gukora nk'ibyo turiko turakora barahomvye rero n'imana turayishimiye kubona Tarsis turiko turakora tuyikomera amashyi menshi imana yacu yaraduhaye n'abavyeyi kandi twari twibagiye kuba n'umubosi wacu aturaba akaryoherwa yaraduhaye umubosi Imana imuha umugisha mwinshi yaraduhaye umubosi kandi ndazi n'ubunya hava bibona nyene arahakorera akantu mugabo rero araba dusohokane ntaherutse turavuga hava turabira akantu nyene adukorera akantu kumutse yahora yibwiriza muganda musi tugashi bose urabe n'ukuri kw'Imana turegerere yabyumvise aho ubutumwa bwamushikiriye kandi ndazi yuko basha ni umuntu mwiza cyane afise urukundo akundana ndazi vrema araza kuturabira nyene araza kuduha akantu kumutse k'umuruturutu ndakumbuye kugira uko kurahira uko ngo ni ukuri ino munsi ya mbere murabibona yuko byari ibintu nyene bitesa twari mu mashimye twari mu bintu byo gushimira imana turicari mu nyishu mu bisanzwe dukomeza twibera mu nyishu twibwirutse imana warakoze ibyiza cyane kuri twebwe kuba tugihumeka kuba tukiri hano muri Tarsis n'ukuri nubishimigwe mana warakoze aya mashina yawe aragukwiriye pe reka dufiringe gato nyino ndirimbo hama tugaruke tubabwire ibikurikira twese turirimbe Ainuriwe Bwana wa mabwana, ainuriwe ametenda
ametenda mema, 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 ametenda mema. Niho turangirije show yacu no munsi ya mbere, saison ya mbere, episode ya kabiri. No, episode ya kabiri, saison ya mbere. No. Okay. Safi, akajambo kamwe ku bakunzi bakurikiranye no show. ndabashimiye cyane mwese abatukurikirana muri ministere yacu ya Traces of Ministry, turabakunda cyane. Nimwibagire kugira akaboro bavuga ngo subscribe nuko nyene ewana, kandi mugire partage ku bandi, nimube gusa muraraba ama image mutapartage na mudaha ampatie wengine. Njoo hivyo kabisa, mjikaze sana, mtizame show yetu kwa sana na kupatia na wengine nao wafikiliwe. Tunawapenda sana. I love you. Turabakunda cyane, mwakoze kudukurikirana. Imana data wa twese ibaho umugisha. Subiramo ko kanwa waruvutse. I love you. Ukabwiye amukundi you forever. Nkunda Yesu. Kubera Yesu niwe bwana. Gusa si uri kurabibwira muri umwanya. Oya mugabo muri umwanya ndiko ndabibwira abafana badukurikira. Turabakunda gose, nyene mukomeze kudufasha guprataja ino show yacu. Imana ibaho umugisha. Ari nazo. Imana ihezagire abaza gukanda kaboro. Tabakunda. Amen. nitashikiriwe ko so turabahaye bayi, mumererwe neza, ibindi nibaza ko guhera kuri Safi Kabor babivuze. Kundo nyene rero muce mubikora. Ciao ciao. Traces Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.